umuntu wese afise ukuntu abona ibintu mugabo nka jewe nkawe masepeti ndamukunda cyane urumva nzora bakuntu yabigendeje hanyuma la prochaine fois naje ni Homewood TV turabandanya kubabwira abastari baje ngaha tubabereke mubabone abastari baje kuraba filme COP'S ENEMY lancement ya filme COP'S ENEMY mugira mubone amateka mu kinyoma resi John K yakoze filme yakine mu gihugu ca Tanzania Australia uyu mwanya nawe turi kumwe n'umustar akomeye muririmbyi ndibaza muraza kumubona mubone ivyiwe turabana mukije cyane yes yambu mwamaze kumubona turi kumwe na Kook-K ni muririmbyi akomeye cyane muri industry ya music Kook-K ni giki wacatumye muza ngaha kuraba iyi filme yeah actually twaje ngaho dufate mu mugongo John K ni inshuti yacu turakunda ibikorwa akora ni just gusupportinga na tu ya Kook-K ni giki wibaza ko cuba cinyegeje muri iyi filme COP'S ENEMY tiko turaba cover yayo turabona abastari bakomakomeye turabona ari cover iri international wibaza ko ari giki iyi filme yo bitandukanye ko na filme ndundi canke filme zo muri East Africa actually filme ndayizeye ko ari dope kubera naravye trailer arizigiye kitari gitonya even na flyer yazo it's good ni filme nziza kabisa ndizeye yuko ninayiraba naza kuba disappointed kubera actually uravye imitwe irimwo haba Van Vika John K bawema sepetu n'abandi actually kubera ko iriya mitwe ari minini nyari koranye turizeye yuko ari film iza kuba nziza ndazi neza ndemeza neza yuko ninayiraba ntaza kuba disappointed kabisa ya John K tubashimire cyane ko mwaje Prito Gato sorry ya Kook-K tubashimire cyane ko mwaje gushigikira mu kinywa malelesi John K ico dusabwa no gushigikirana tugashigikirana mu byo dukora byose ni kihe kintu wabwira John K kuri iyi filime naho utarayibona John K kwanza rumubwira akomere kwibanga kandi kumubwira ko aguma hagaze magabo kubera uno n'umwuga mwiza kandi ko biri kose n'umwuga ushobora kutugeza n'ahandi hantu tutarashika kuko niyo ndoto ni naco musanzwe two turirukira mu buzima bwa misi yose je no musaba yuko John K yo hagarara magabo kandi abandanye umwuga wiwe ntacika intege ko ndazi misi yose harabaho ibintu bigoye actually nko gukina movie biragoye sana si ibintu vyorosha actually je no musaba gusa yuko yogumana intege asanzwe afise kugira ngo abemo international no muri Hollywood bamushiremwo akora ibintu bitangaje kabisa ego Kook-K ngiki wabwira aba diaspora kuko John K yasanzwe ari mu diaspora mu bihugu byo hanze ngiki wabwira aba diaspora bagenzi bacu canke bari basanzwe mu gihugu cy'u Burundi bagende bagakora ibintu bikomakomeye hanze bakabiherezayo bikabivya abazungu ntibazi ko vyerekana nga mu gihugu cy'u Burundi nobwira abandi tu yuko bokwama actually bokwitaho igihugu cy'iwacu ivyo bakorera hariya hanze babizane natwe ngaha tubibone abarundi bene wacu babirabe urumva kandi abarundi biwacu babonye ibintu nk'ivyo by'amateka baraba fier n'ibintu abarundi biwabo baba hanze baba ariko barakora bigatuma abarundi babandanya bakunda mwene bino bintu do please kurusha ego Kook-K tubashimire cyane nizere ko twaheza kuraba filme COP'S ENEMY tuza gusubira tuganire namwe mutubwire ko mwabonye filme mutubwire ubuhinga buri muri COP'S ENEMY mutubwire inyigisho mwakuye muri COP'S ENEMY na cyane ko musanzwe mukina amafilme mutubwire namwe inyigisho mwamugiye gukorera ko namwe kuri filme musanzwe mukina nta kibazo kabisa turababwiye tuvuga ndabashimire cyane murakoze cyane nawe ariko kandi twabonye bari kumwe n'umufasha wawe sinzi ko ari umufasha sinzi ko ari umutambukanye wawe nawe twe tumukeneye gato tumubaze cyamuzanye ngaha nawe tumubaze ivyo uvuga nawe urashaka kuba ari ivyo avuga agiye nta kibazo mpamuvugisha twabwiye ko Kook-K ataje wenyine ari kumwe n'umufasha wiwe nawe reka tumubaze gato atubwire uko abona ibirori biriko birabera ngaha kuri Hotel Sursedinire ndabaramukije kwanza ndabaramukije nanje ndababaze gato kubera iki takintu duherutse kumva muri music hari ibintu byinshi ndi mwubu ndindiriye nzogaruka ariko umuziki warawigeze ntushaka kuheba ngo uhebe oya ariko ndi mukahobo gato nzogaruka ikindi gihe ego Tity Love tugaruke ku kintu ca duhuje ngaha turabona ibihangange bikomakomeye ngaha turabona abakinyi b'amafilme bakomeye mu Burundi East Africa na Africa yose na Australia ni giki woba witeze muri iyi filme COP'S ENEMY ni giki witeze kuza kubona gitandukanye n'izindi filme umaze kubona
nibaza ko icanzanye kwanza naje kubera ko nizeye ko iyi film ari nziza kandi naje gushigikira umurundi w'iwacu urinzi ubona umuntu w'umurundi ashobora gukoranya abantu nk'aba bose bisigura yuko vraiment yashizemo uburyo bwinshi no kwitanga no kubikunda urumva arakeneye gushigikirwa. Pardon gato murabihariye abakunzi ba Homewood TV bababone neza. Yashoboye gukoranya aba bantu bose urumva arakeneye gushigikiza bwa twebwe twese abarundi wanashaka n'abanyamahanga kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ego Tity Love asanzwe no wakina film wibaza niyihe nyigisho uza gukura muri COP'S ENEMY cyane ubuhe buhinga ubugiye kuraba muri COP'S ENEMY? Harimo abastar benshi nsanzwe nkunda urumva nje kuraba ukuntu bavyifashemwo hanyuma nanje ndashaka kuba umuntu wese afise ukuntu abona ibintu mugabo nka jewe nkawe Masepeti ndamukunda cyane urumva nzora ukuntu yabigendeje hanyuma la prochaine fois nanje nakina nzagerageza kugenda nkawe. Ego Tity Love ndabashimire cyane nizere ko nimwaza kuraba filme muza gusohoka muce ngaha tubabaze ko mwabonye filme tubabaze inyigisho mwabonye ubuhinga mwabonye tubafashe n'ikintu tubabaze n'ikintu tuba kigiye kubafasha muri career yanyu ya industry ya film. Ego murakoze cyane ndabashimire cyane. Ego merci.